bakunzi b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro wa mugambi wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu, leta izoronsa ikomine imwe amahera angana imiliyoni 500 kugira imigambi y'iterambere yateguwe n'amakomine ishobore kurangurwa. Umwaka wa mbere warayurangiye amakomine yose agize igihugu cacu ahawe izo miliyoni 500 mu ntumbero yo kwiteza imbere. Uno mwaka wa 2016 nka yose yashize imbere kubaka ibigo vy'imyuga bashigikiwe n'ikigega Fonike, ubwo buryo bwacishijwemo. Uyu musi muri kino kiganiro turabashikana muri zimwe mu ntara zigize igihugu cacu nka Mwaro, Gitega, Muramvya, Karusi, Ruyigi na Cankuzo, mwirabire ivyo bakoze. Hampande y'ibarabara bariko barubakirwa, intara ya Mwaro iriko irubaka izindi nyubakwa. Muri izo harimo ishure ry'imyuga ririko rirubakwa hafi ya kaminuza y'Imwaro. Twasanze bariko barabandanya ibikorwa vyo gusigishwagara no gutegura trottoir icamwe amazi ava kuri iyo nyubakwa. Igizwe n'amasomero 3, atelier bazoranguriramwo ibikorwa vy'imyuga hamwe rero n'ubwiherero. Musitanteri wa komine Kayokwe Nkundwa François yaratumenyesheje n'ibindi bikorwa biriko birakoreka mu komine yiwe ndetse no mu ntara yose. Kuri iri shuri ry'imyuga riri kuri uyu mutumba wa Ruramba muri komine yacu ya Kayokwe, ni shure rimaze amezi arenga gatoyi 3 ririko rirubakwa, kandi turashima yuko ibikorwa biriko bigenda neza kuko abasanzwe bajejwe kuryubaka bakironka uburyo bwo gutangura kubaka bita avance de démarrage, baciye banyaruka baca baratangura. None turabona yuko ibikorwa biriko bigenda neza nta ngorane zirimo. Amashure harimwo nkuko mubivuga ari karubakwa ntararonka ibikoresho. Nta bikoresho rero bizoca bikora muri aya mashure twari twarategekanije, ariko twaravuganye mu kanya twavuganye n'umuyobozi atwara Fonike ko mu migambi twokora iyo mu mwaka wa 2017 twokwibuka vuba gutegekanya ibikoresho bizoca bija muri aya mashure kuko atavye twari twarategekanije. Mu mwaka uheze no kuvuga mwaka wa 2016 twashoboye gukora imigambi 3 dukoranye na Fonike. Umugambi wa mbere ni shure mubona y'imyuga twubatse ngaha kuri umutumba wa Ruramba. Hariho mbere n'iyindi shure twubatse ku mutumba wa Kibenga Migende muri zone ya Muyebe. Hakaba rero n'iyindi shure yo ku mutumba wa Nyamugari muri zone ya Gatwe. Ayo mashuri yose ntarahera, iyi mubona turiko niyo ya mbere iri imbere cyane, kuko hariho nk'ishure yo ku Muyebe yindi y'imyuga itarashobora gushika kuri intambwe mbere no kwemeza neza ko ikiri mu mushinge, kubera ko umuntu yatsindiye isoko amafaranga bamuhaye yo gutangura ibikorwa yaciye agwa kuri konte y'uwo muntu nawe akaba yaraheranye amafaranga atari munsi y'imiliyoni zishika 180. Miliyoni yaraheraniye UBR bakaba baciye bayagumya kugeza uno munsi batarayaduha kugira ngo ico gikorwa kibandanye neza. Turasaba yuko Fonike ifatanije n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ko bodushikirira OBR kugira ngo twebwe komine ntiduce tugwa mu mporero ngo batuhane, kandi twebwe amafaranga twari twarayaronse uwo nawe bakamufata kuko twarumvise ko anafise n'amazu yoshobora gutanga kugira ngo ico gikorwa gikogwe hanyuma tubandanye. Iyo uri kuri murayaga n'abandi basitanteri mu ntara ya Mwaro, mwumva ibikorwa vy'iterambere bifashwa na Fonike uyu mwaka ari vyinshi mwashoboye gushikako? Sinashoboye kushika mu yandi makomine yose kugira ngo ndabibone, ariko amakomine 5 kuri 6 ari mu ntara ya Mwaro abo bose barashoboye kurangura ivyo bikorwa neza, kiretse komine twumva turiko turavugana yoba yaragize ingorane ya Gisozi kubera ko musitanteri wayo atashoboye kubandanya amabanga yiwe ngo amare umwaka uheze. Aho rero haragiye harabibazo bitari bike, kandi birumvikana yuko batashoboye kurangura iyo migambi. Muri komine ya Nyarusange bihana urubibi
ariko ikaba yegukira intara ya Gitega. Umugambi nk'uwo wararanguwe ni ku musozi Bikingi, nabo nyene bariko barasozera ivyo bikorwa. Hafi yaho umugwizatunga umwe yashatse gufasha mu mugambi w'indero y'ugwaruka, acashima ko hokubakwa ishure rininiya rizotegura abaforoma ariryo Ecole Paramedicale. Umuyobozi mukuru wa Fonike Jean Claude Nduwimana yari ku kivi ico gihe yadusobanuriye ivyiyo nyubakwa. Mu migambi y'uno mwaka leta yashize imbere kubaka amashuri y'imyuga. Rero hari umugambi ushigikiwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu, amashuri y'imyuga 15. Aha rero ku musozi wa Nkondo yari imwe muri ayo mashuri, ariko hari umugwizatunga w'umuvuka commune ciyavuga ati agira icyo aterereye kugira ngo yubake ishure ry'imyuga rikomeye ndetse ahigishirize ubuganga. Ukuvuga afatikanije n'abanyagihugu yaciye yemera nawe aterere ku rugero ruboneka kugira yubake ishure ry'akarorero. Mbega iri shure rizoba rifise amasomero angahe? Ukuvuga iri shure rizoba rifise amasomero 20, kandi tukifuza yuko mu kw'icenda bazotangura kuyigiramo. Uwo mugwizatunga azoritunganya nk'ishure rya leta canke azoritunganya nk'iryo wigenga? Oya, ni ishure nico gituma bazoyita Ecole Paramedicale Communautaire. Izoba ari ishure y'ikomine, no kuvuga ko ari intererano yashatse gutanga kugira ngo ahe yerekana akarorero mu komine avukamo. Avye ibikorwa uyu mugwizatunga ariko arafasha ngaha muri no komine, mubwira iki nk'umuyobozi wa Fonike abandi bagwizatunga bari mu gihugu? Akamo twabatera nuko bokumva yuko ari gukunda intara ziwabo, gukunda iwabo kugira bagire ico bahamariye. Igikorwa kingana gutya ni igikorwa gisaba uburyo bwinshi. Mwebwe nka Fonike mwatanze uburyo bungana gute ngaha hantu? Oya, ngaha ikigega Fonike nta ntererano cagize, uretse ko iri shuri rishigikiwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu muri wa mugambi wo gukomeza no kugwiza amashuri y'imyuga. Iri shure nyene uri kurariraba rizoba ari ishure rikomeye, mugabo mu micungararo ntiyaboneka ko hoba hari hayandi mashure azoriramurira. Mwebwe kubera iki mwashimye kugira icyumviro nk'iki? No kuvuga icyumviro nk'iki muri aka karere twabonye ata amashuri y'imyuga ahagwiriye, no kuvuga yuko twashatse ko abene gihugu biga umwuga kuko nivyo biteza imbere igihugu muri no misi. Muri iyo ntara nyene ya Gitega, muri komine ya Gitega, ikigega Fonike kiko kirafasha mu kubandanya kubaka amazu ya kaminuza y'imyuga ya Gitega. Muri ivyo bikorwa ikomine yose yagiye irakurako imiliyoni 10 muri zimwe 500 bashira hamwe mu ntumbero yo kubaka ibisenge bibiri arizo dare mu Gifaransa ziyo nyubakwa igerekeranije. Twaranishikiye ku kiraro cyubatswe muri ubwo buryo kuruzi Mutwenzi gifatanya Gitega Rirare na zone Mubuga. Musitanteri w'iyo komine ya Gitega yatubwiye n'ibindi bikorwa bakoze. Ko izindi komine zafashijwe n'ikigega Fonike zikaronka amahera leta yavuze mu itegeko, kandi ko gikabishira mu ngiro miliyoni 500. Komine Gitega ntitwasigaye inyuma. Muri zo miliyoni 500 rero twararanguyemwo imigambi itari mike. Twari twategekanijemo kubaka ikigo c'imyuga cyo muri zone Muhungwa, turatekanya kubaka ikigo c'imyuga cyo muri zone Mubuga. Aho hose bikaba biriko biragenda neza, amashuri ari karaduga bageze ku rwego rwo gusakara. Hanyuma rero komine gitegegizwe n'amazone 4, mwumvise ko hariho amazone 2 tutashigiyemwo, n'ubwa zone Gitega Iribene. Aha twabonye ko hasanzwe hariho amashure menshi y'imyuga, abana baho ntangorane bafise nk'uko abo muri zone Mungwa canke zone Mubuga bazifise. Muri zone Gitega Rirare naho tugutekanya kuyubaka mu mahera tuzoronka mu 2017. Hanyuma ntitwakoze ivyo byo kubaka amashuri y'imyuga gusa, twarategekanije kandi kubaka ikiraro cyo kikaba caraheze kihuza zone Gitega Rirare na zone Mubuga uciye ku mutumba wa Rutegamana Higiro. Ubu tukaba muri iyi ndwi tuzogira ico twita reception provisoire. Ariko bwanyu ibikorwa mwashitse ko mubona bibashimishije nta gahaze karimo?
ibikorwa twashitse ko biradushimishije turavye uburyo leta yari yadutegekanirije kandi buri mu itegeko gusa nkuko mwama mubivuga ibikorwa bikenewe ni byinshi amahera ntiyigera kwira yaba menshi gusuma ko imigambi twategekanyayo yari myinshi cyane ariko turashima cyane kubona ni intambwe tuyigeze ko bikaba byarashoboye kuja mu ngiro. Ntangorane mwagiye murahwana mu mitunganya ry'ibyo bikorwa? Twarahuye n'ingorane aho twari dufise kandi umugambi wo kubaka ikiraro gihuza umutumba wa Bwoga n'umutumba wa Gweza. Mugabo rero tumaze gutanga amasoko kwari ico twita gusubiramwo kwari gushira ko imbaho n'utundi tuntu duto hanyuma ubwo twari twahawe mu bahiganiwe isoko uwari yatsindiye isoko mu nyuma tumaze gusinyirana amasezerano no gutanguza ibikorwa cyashoboye gutangura. Iyo niyo ngorane nyamukuru twogira. Ahandi hose ibikorwa biriko bigenda neza. Muri komini Taba hariko harubakwa amasomero 9 ateriye n'ubwiherero ku musozi wa Kidonzi. Twasanze bariko baregereza ivyuma kugira ngo bamanike izo nyubakwa. Inyubakwa zubatswe hafi y'umugwa mukuru w'iyo komine. Ikomine iriko iratera imbere narejya bariko barubaka n'isoko ya kijambere ngaho hafi mu Gyamagara bahabwa amabati nanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu. Umuhanuzi wa Musitanteri ajejwe iterambere rya komine yaratubwiye n'ibindi vyakozwe hakaba harimo n'ibiti vyinshi vyatewe. Muri mwaka wa 2016 ibindi bikorwa ni nuko iri shuri zo turizanira amatara agashika kuri iri shure. Muzamara maze guheza kubiriha no kuvugana n'ababijeje. Ntituraheza kubiriha kuko ntibirakorwa ariko uzobikora yaramaze kuronka kontra no kuvuga yuko ariko aritegura mu minsi mikeyi azoca bikora. Ikindi tuzoja dukora ni iri shure tuzoja turirosa kandi intebe zikenewe zose. Amafaranga yo kuziriha ariho. Amafaranga yo kuziriha ariho kubera kontra yarasinywe n'ubushiranganje bujeje ubutunzi mu gihugu no kuvuga yuko bayatekanije. Twizera ko yo bari mu kigega fonike igihe bo bikora nako ayambere yaramaze gushika kuri konte ya komine no kuvuga yuko dushobora babizanye dushobora guca dutangura kuriha. Ibindi twakoze uno mwaka hariho ivuriro rya Ruhanza twarashoboye kurirosa morgue kugira ngo kumbure abitavye Imana bashobore kubaho barabashira mu kurindira ko baja kubafuba. Hariho kandi ibiti twateye amahegitari 50 nayo nyene muri ayo mafaranga ya leta ifashisha amakomine kugira yiteze imbere. Mwateye ku misozi ingana gute? Twabiteye ku misozi ishika kuri 3. Hejuru ku misozi miremire canke mu matongo asanzwe? Hariho hejuru ku misozi miremire nko ku musozi wa Buhinda no ku musozi wa Kagoma. Hariho n'ahandi hafi y'ishure hatari ku musozi muremure ku ishure rya rito rya Kagoma, ku ishure shingiro rya Kagoma. N'ahandi rero ku musozi wa Itaba. Muranezerezwa n'ibikorwa uko vyagenze mu mwaka wa 2016? Mu vy'ukuri muri no mwaka turabona yuko vyagenze neza. Naho bitarahera vyose turabona yuko biri ku murongo mwiza kandi turavyishimira. Nta ntambamye mwagize? Intambamye mw'iterambere rya komine? Mwishigwa mu ngiro ry'ibi bikorwa intambamye ntizabaye zininiya cane. Uretse ko kigeze gucamwo bikamera nk'ibihagaze muravyibuka mwese yuko vyavuzwe yuko amakomine batari kazifatamwo neza hacafatwa ingingo yuko biba birahagaritswe vyarahasorera ko duteranya nabo twari twahaye akazi nk'abo twari twamaze kumenyesha ko twabatsindiye amasoko hanyuma bigasubirwamo ntibabe bakiyatsindira. Bumva yuko ntibaheza ngo bayibone neza. Ico rero yarabaye intambamye twovuga yabaye intambamye nini ya muri no mwaka. Hama ibindi bijanye n'iterambere rya komine uretse aya mafaranga dukoresha duhabwa na leta n'amafaranga twese twiyegeraniriza mu makori nayo nyene turayakoresha. Ngira mwabonye aho mwaciye hariho turiko turubaka stade twaramaze guheza tribune A. Turiko turubaka kandi isoko tubaka kuburyo bwa kijambere dufashijwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu biturosa amabati. Ku babanyi babo ni muri komine ya Makebuko baratunganije ibibanza bitatu bagiriyemo pepiniere z'ibiti bitandukanye. Nko muri iyo hatewemwo imikaritusi, greveria n'ibindi by'ubwoko
butamenyerewe cyane ariko bibana n'ibiterwa nka kariyandra na sederera. Abarongoye komine baciye basaba ba agronome gutororokanya neza abafise amatongo yagutse kugira ngo hategwe ivyo biti. Uwo muhanuzi wa musitanteri ya Makebuko yaratumenyesheje ko hamaze gutegwa imivyaro y'ibiti igera ku 440 y'ubwo bwoko bwose. Yaranatwiganiye n'ibindi vyakozwe nk'amasomero 4 yubatswe ahitwa Nyagasozi, ikigo c'imyuga kiri ku musozi wa Gwezamenyo kirimo amasomero 6, hamwe rero n'ibiti vyinshi vyatewe. Mbere agashima ko komine yabo iza mu zambere zateye ibiti vyinshi mu ntara. Mu ntara ya Muramvya twarishikiye muri komine ya Rutegama munsi y'umusozi wa Rutegama, naho nyene harubatswe ikigo c'imyuga, bakaba bari batanguye kukimanikisha ivyuma. Iruhande y'ico kigo ubatswe lycée communale Rutegama, bakaba banategekanya nk'uko twabibwiwe n'umuhanuzi wa musitanteri kuhubaka na kaminuza. Kuri ikigo fonike caradufashije gose kubaka inyubako mwenizi. Iyi rero twavuga tuti iki kigo cyo kwigishirizamwe imyuga kirimwo kicubatswe kuri umutumba wa Rutegama muri komine Rutegama. Hakaba hasanzwe n'ubundi mugambi ukomeye cyane fonike yadufashije muri uyu mwaka w'2016 ni gushikana amatara, mugambi wo gushikana amatara ahantu two kwitango ni kuri zone Nyakararo, kuri centre Nyakararo hasanzwe hari centre kugira ngo aho hantu naho haronke hashobore kuba umuco, abanyagihugu bashobore kugira imigambi yo kwiteza imbere. Aho kandi dusanzwe turiko twubaka ikindi kigo nk'iki muri vya bigo 15 vyahabwa amakomine kugira aho naho hashobore kuronka umuco ushobora kumurikira ico kigo cyo kwigishizamwe imyuga kuri iyo centre Nyakararo. Hakaba hariho n'uwundi mugambi ugira gatatu mbere ukomeye cyane, no mugambi wo gushikana amazi ngaha kuri centre two kwita kuri centre Rutegama muri aka gasagara ko mu Rutegama, aho biboneka yuko abanyagihugu bahaba bariko baragwirirana cyane kuko kiboneka nk'ikiriko kiragwirirana nk'ukumengo ni gisagara. Abantu ntibari bagikwigwa n'amazi kuko amazi yarahari yari yagiyeho 80 na hafi na kane abanyagihugu bataragwira. Ubu rero bari twavuga tuti abanyagihugu ntibari bagihirwa n'amazi. Uwo mugambi rero akaba ari umugambi wabonetse ko ari umugambi mwiza wo gutuma abo kuri centre yose ya Rutegama n'abandi begere hirya no hino baronka amazi. Kandi uwo mugambi ugeze kure kuko twavuga yuko amazi ari kava ahantu bita mu mwonga w'inyarukere, bakaba bamaze kuyakabuta ico bita kabutaje mu rurimi rw'abo bantu basanzwe bakwega ayo mazi. Ubu bakaba bariko barimba imigende ayo mazi azozanana ari karaza. Mwibaza ko azobashikira nkajya turibaza yuko muri uku kwezi kwa gatatu amazi ashobora kuzoba yashitse. Nico kimwe kandi no kuri ayo matara yahihana Nyakararo baramaze gushinga ibiti, bariko ratangura umugambi wo gushira kw'insinga, naho nyene kandi turibaza yuko muri uku kwezi kwa gatatu bizoba vyaheranye. Uvuye ku ikomine ni hafi ibirometero bishika nka 10, uvuye ngaho kuko ni ku yindi zone. No muri komine ya Kiganda ibikorwa byo kubaka ikigo c'imyuga biraremvye. Musitanteri w'iyo komine yatumenyesheje ko hambavu y'ico kigo hubatswe Ecofo Ruvumu igizwe n'amasomero 3 n'ibiro vy'umuyobozi, Ecofo Burenza igizwe n'amasomero 3 n'ubwiherero, hamwe rero n'ayandi 3 yongewe kuri Ecofo Ngara. Ata mahera bahawe yatumye baca baronka n'imiryango y'amashure yari yiyubakiwe na bene gihugu. Mu ntara ya Karusi twarashoboye gushika mu makomine 5 kuri 6 agize iyo ntara. Muri komine Nyabikere ku musozi wa Rwandagaro basa n'abariko baramarira ibikorwa. Musitanteri yatwiganiye n'ibindi bashoboye gukora. Turashimira leta y'u Burundi ku vy'ukuri rangwera nyine cubahera umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Turavye bingena ariko arafasha amakomine nka twege ngaha hari shamba muga murabona ko ariko aramira neza. Muri umwaka wa 2017 tugomba dushira y'amatara kuko turayafise ku buryo mu cica canke mu kumunani ahazoba habona abana bigira no ku matara. Baduhaye 500,000 cadukuramwo iyi centre d'enseignement des métiers
duca twubaka n'ibirasi bitandatu vya ekofo, duca twubaka n'ikiraro kiri kwibarabara riduhuza na Mutumba na Shombo ridushikana Igitega. Hanyuma duca turagira n'intebe zizodufasha muri ano mashuri nyene turiko turubaka. Ku vy'ukuri ibindi ntivyashoboye kuronka amahera kubera ingwane zagiye ziraba muri uwo mwaka wa 2016. Ingwane ziki? Ubwa mbere nkuko mubizi turi bashasha, hanyuma vyadusaba ko tugira ibintu bita amadosiye d'avant projet hakiri kare tugasinya amakonvansiyo. Ivyo twarabigize muga mu nyuma mu Higafonike baca batubwira yuko hariho ingorane ko twobanza tugahagarara. Turahagarara hafi amezi 2, mu nyuma baratubwira yuko ibikorwa vyobandanya. Duca turabandanya rero, murumva ko twari dufise umwanya mutoyi, ariko twaragize uko dushoboye. Ivyo navuze birashobora kuronka amahera. Ibindi navyo twari twateguye nko kubaka stade ahantu ngaha hafi ku Musasa, twubake tribune ko tugomba kuyubakira korotire twega abanyagihugu, ariko ico kintu nticashoboye gupasa hariya muri marché public. Kubera abasumissionnaire bajya abantu batsindira amasoko, kubera byari ibintu byo mu musunikano, hariho utuntu tw'utudose tutari tumeze neza bace badusubizamo. Mugabo turizera neza ko no mwaka tuzobishiramo. Muri komine Mutumba naho nyene ntibasigaye inyuma. Amasomero 3 atelier n'ubwiherero vyarubatswe. Musitanteri w'iyo komine yatumenyesheje ko hubatswe kandi n'amasomero 6 ahitwa Gisimba Waga na Kanyinya 3 hamwe hose. No muri komine Buhiga nyene barubatse ikigo nk'icyo ahitwa Nyamugari ni kwibarabara riji Karusi, naho nyene bariko baramanika izo nyubakwa. Muri komine ya Gitaramuka ikigo ciza c'imyuga kiriko kirarangira kubakwa. Abajejwe ivyo bikorwa biha indwi 2 ko bazoba babirangije. Ariko rero ico kigo kibangikanye na site y'impunzi z'abatwa, Abahutu n'Abatutsi. Usanga twinjiye insuri tuzokwemera indirimo kidutemba. Ubwo barakoze kutwubakira ku mugaragaro. Akavura twakoraniye mugabanya kubaka muzotugire. Ntanaki. Yego. Mutatwubakiye no kubaho nyene. Ninzi. Hirya mvura yamimvyura mwizo. Yozo nisimbire nijyami. Uwo twabajije yatubwiye ko mu ntango yari imiryango 268, ati mugabo harasigaye ubu 160 kuko abandi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda nabo basaba kubakirwa. Twara abantu yari imiryango 268, ubu mugabo zisigaye ari ingo 160. Abandi bagiye, bamwe barahunze ubu bari Tanzania, bari mu Rwanda. Twe nta munsi turasimira n'abategetsi turamaze kubivuga yuko bodusikira imbere bakadusabira bakaduhereza uburaro bwiza nk'ubu hoko twari twegera aya masuri nyene bari bakwiye kuraba nyene bakadusikira imbere bakatuvugira kugira baduhe uburaro bwiza, baduhe ibibanza turonke naho turima, turonke tuza turadufasa. Nk'ubu nta naho dufise turima, turahanyene nkaho umwe wese agarukira hanyene imbere y'akajyanga iwiwe nyene. Twego tuzana mu bigwata abandi babamo, twe nta ngorane kweri twosima. Mbega musitanteri w'iyo komine ni Ingabiye Jeannette abivuga ku iki? Ni kibana ca komine. Ntitware kuburarira ahantu twubaka ngo nukubera impunzi cange abaterambere mwahabonye. Twere rero turimo turahimiriza, bamaze kubona yuko umugambi tumaze gushaha ishure n'ibindi migambi tuzoyishiraho. Turimo tubabwira yuko bagenda kubaka ku matongo iwabo tukabasabira ibisakazo muri presidence. Mbega bari bafise amatongo? Badafise itongo gusa hariho agatima, sinzi yuko arako barukanye, sinzi yuko aruka wakabateye yuko umenga ntibotaha iwabo. Ico tuzokora n'igiki? Sensibilisation ya misi yose ku munsi ku mugoroba ndahaciye ndabereka mbe bazoguma ngaha anye bahakore hiki. Aho urabona yuko umuntu afise ingundu z'ibitoke ziharuye,
nta ndimiro zihari baja kurima muhiri wabo urumva rero kugira ngo ugire intuzeya urugendo rwo kuva ngaha uja kurima usubira uva iyo urima usubira ugaruka tanto ugiye ugasanga bya bindi warimirayo bavyivye vumye ugende uze kuba ahonye iwawe hanyuma leta ishoboye kuguha ibisakazo twe turashima. Mbega umukuru w'igihugu nyene aratanga ibisakazo kandi hari umugambi yatanguje icese wo gushyira abanyagihugu mu bigwati kugira ngo babe hamwe baronkere inyigisho hamwe baronkere amazi hamwe baronkere ibyo byose umuntu akenera hamwe. Erega abantu si ukuvuga yuko babuze aho baja n'amatongo yabo aracagutse ariko nabwiye yuko hari akantu bafise inyuma yabo umenga ntibotana umenga boguma umwe wese ariko ntuzeye uwundi hamwe wonanirwa niyo sensibilisation ukananirwa bagatagatiti ntituva ngaha wocugira bite. Ibyo aribyo byose abanyeshuri bamaze kuhaza none ko batazakuronka ahantu bisanzurira none baje kwisanzurira mu iruhande y'inzi wawe uwo ntuzovuga ati jewe na jewe ndabona yuko ntewe muzoca mugomora abanyeshuri. Oya ntituzogomora abanyeshuri azi ko batabagomora ariko ibyo byose bamaze kuza bagatangura urabona yuko kizoba ari kibazo nabo nyene bazoba babona bazovuga ati ahubwo nimuduhe bya bisakazo tugende. Muri iyo ntara ya Karusi komine Bugenyuzi izo bwa mbere mu kuba yararanguye ibikorwa vyinshi ikabihera heza barubatse ikigo c'imyuga kigizwe n'amasomero 3 atelier n'ibiro by'abayobozi bakaba barindiriye kugishikiriza gusa. Musitane w'iyo komine yaratemberejemwo umuyobozi wa Fonike aribonera uko cubatswe. Hampande harubatswe ibiro vya DCE ariyo Direction Communale de l'Enseignement igizwe n'ibirindwi hagashobora no gukorera n'ibindi bisata by'ubuzi bwa komine. Sivyo gusa baranubatse muri za miliyoni 500 ibiro vya zone Bugenyuzi baranagura intebe zo gukoresha mu nyubakwa y'amanama bari biyubakiye. Musitani wa komine Bugenyuzi arashima intambwe bagezeko akanahimiriza abandi bigeme ngo berekane ko bashoboye. Ibi bikorwa turabishima cyane nkuko mugiye murabibona turabona inyubakwa rusangi zitari nke n'abahita batangarira ngira nkuko namwe gwe nyene mwavyiboneye ni inyubakwa rusangi zizogirira akamaro abene igihugu bose bo muri komine Bugenyuzi ndetse n'abahandi. Ni inyubakwa rusangi n'abana bose b'igihugu abene igihugu bose ni inyubakwa zizobagirira akamaro. Akeshi bahora bavuga yuko abakenyezi atabikorwa bashoboye mugabo abakenyezi barabishoboye nka twebwe muravye n'imyaka tumaze tukorera igihugu n'ubu tukaba tukubandanya tukigwa inyuma na cyane cyane twokebura abakenyezi abana babigeme bakiri bato ko nabo nyene bakwiye kwerekana umuganda ko nabo bashoboye ntibame bavuga yuko abakenyezi ataco bashoboye. Mu ntara ya Ruyigi muri komine ya Butaganzwa ku musozi wa Gakonko bahubatse ivuriro. Ako kazu mubona kibara ry'ubururu abaganga bahora bakifashisha nko mu bikorwa byo gucandaga mu ntumbero yo korohereza abanyagihugu baba munsi y'uwo musozi bitorohera cyane ko bashika ahitwa Muriza. Muri iryo vuriro harimwo aho bazakirira abavyeyi, aho bazakirira abagwaye, abarara n'abataha, naho abapfuye bazoruhukira mu kurindira ko bashingurwa. Bariko barakora ibikorwa byo guheraheza iryo vuriro ririko rirubakwa ku miliyoni zirenga 192. Iryo vuriro rizofasha kandi na bene gihugu bo muri Musongati bahora bagenda ibirometero birenga 10 bagiye kwivuza. Muri iyo komine bariko barubaka ikigo c'imyuga kandi ni kwibarabara Ruyigi Makebuko. Iyo iri kiramanikwa ni biro vy'abayobozi. Muri komine ya Ruyigi ikigo c'imyuga kiriko kirubakwa muri quartier Sanzu iri ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Ibikorwa bikaba bigeze kure. Barubatse kandi nkuko twabibwiwe n'umuhanuzi wa komine Claver Mbonimaye amasomero agera ku 9 yubatswe Inkavyi, Ikigamba na Dutwe. Akabijya ko mu Dutwe baciye bahashira ikigega cakira amazi azofasha abanyeshure
gishobora kubika amaritiro ibihumbi 2,500. Ingorane twagize nuko amasoko yaratanzwe hakiri kare, mbere no muri marché public baremeza baratanga non objection, mugabo hageze yuko aba entrepreneur abarose amasoko batangura ibikorwa haca haba kete ryo muri Sena rivuga yuko bobanza bakaraba bakitondera bakaraba neza kuntu amasoko yaba yaratanzwe, baca barabihagarika. Hanyuma amasoko yatanzwe mu kwezi kwa manono objection yari yabonetse mu kwezi kwa gatanu. Hanyuma enquête ya Sena na bonne gouvernance yagiye guhera mu kwezi k'umunani nto baca batwishura. Hanyuma rero ibikorwa bica bitangura mu kwezi kw'icenda. Hanyuma ibikorwa bimaze gutangura nuko abari barose amasoko bararose avance de démarrage. Hanyuma avance de démarrage yamaze kuyironka haraca umwanya bagize amafacture ibikorwa byaratanguye kugira ngo tubarihe ubugira kabiri, mugabo bica birateba, bica bituma rero bakwega amaguru mu gukora ibikorwa. Mugabo ubu icyo kibazo cyaratorewe umuti kuko bose barahije kuronka ayo mahera agira kabiri. Ni kuvuga rero yuko ubu bateza gukora ibikorwa bisigaye, hanyuma tukazoheza tukabariha amahera tuyabasabiye muri fonike. Ibikorwa byamaze guhera, twamaze kuvyakira provisoirement. Ama ekofo nka menshi ashika kuri 3 ibikorwa vyaraheze, baramaze gusaba n'ama reception provisoire. Turindire yuko muri fonike baronka batubwira ko bafise umwanya kugira ngo bace baza, kuko kenshi tugira imisi yose tugira reception ari uko bahashitse. Na fourniture nyene yarahejije gukorwa, ego n'intebe zimwe ziramaze gushika ku ma chantier. Mbere wagize fourniture ibikorwa ari yabihejeje hakiri kare, gusa kubera ko abariko barubaka nabo batariko barabinyarutsa, byatumye rero ibyo bikoresho adashobora guca abishira mu ayo mashure, mugabo imwe yaramaze kubishikana ku mashure. Muri komine ya Bweruho yo muri iyo ntara nyene nta kigo c'imyuga bubatse kuko bari bagisanganye, ariko nabo nyene barubatse amashuri. Imigambi turiko turafashwamwo n'ikigega Fonike yo mu mwaka w'2016 twarateguye twongera dushira mu ngiro iyubakwa ry'amashure shingiro n'amashure azokwigirwamo imyuga. Hanyuma tukongera tugashira ibikoresho mu ishure ry'imyuga ryari hasanzwe ku mutumba wa Mubavu, iryo bita mu Mubavu. Ivyo navyo bigeze ku ntambwe ishimishije. Hama ayo mashure shingiro twashoboye kubaka, hariho ishure shingiro ry'Inzozi aho twashoboye gushira ibirase 3 n'ubwiherero. Hariho ishure shingiro ry'Ibikinga ryari rifite ubukene bw'ibirase, twashizeyo ibirase 4 n'ibiro by'umuyobozi, dushirayo n'ubwiherero. Hanyuma turabandanya tugenda ku ishure bita Ingoma, naryo nyene ishure shingiro, dushiraho ibirase 3 n'ubwiherero. Hanyuma mu gisata c'inyigisho z'ubuhinga nazo, aha ku mugwa mukuru wa komine ahanyene duhagaze, naho twashoboye kubaka ibirase 3 n'ibiro by'umuyobozi, ariko ntitwashoboye gushiramo ico gisata uyu mwaka. Hanyuma twabaye turahatiza abana bo mu ishure shingiro rya Kirambi kuko amashure yabo yari yononekaye kubera imvura y'igihuhusi. Twarabanje turiga neza, duhanuje abafundi bavyigiye, turiga neza iyo migambi yose, aho ayasigaye yarenze ko imiliyoni zishika 10,
twaciye dusanga hariho amashure shingiro yubatswe n'abenegihugu atagira imyango n'amadirisha, ari naho twaciye dufata ingingo yo kwizo miliyoni 10 tugira komande y'imyango 9 n'amadirisha 45 bishobora kugara ibirasi 9 bisanzwe bikorerwamo umugabi tugaye. Intara ya Cankuzo abazoyitemberera mu kwezi kuza bazakigwa n'icibutso ciza cyane naco nyene cyubatswe ikigega fonike gifashije. Muri ico cibutso ubwoko bw'ibikoko bitungiwe mu ishamba cimeza rya Ruvubu nk'ingona, imbogo, impongo n'ibindi nivyo bizoba bihasharije. Ukatiye hirya y'ibiro vy'intara hubatswe amasomero yongewe ku yandi masomero menshi agize ikigo ca kaminuza Buhumuza, kimwe mu bizoba bigize kaminuza y'u Burundi. Aho nyene hariko harubakwa kandi ibiro vy'abayobozi, ibikorwa bikaba vyari bigeze kure. Komine ya Cankuzo yarubatse kandi ibiro vya deseye harimwo ivyumba 11 n'ivyumba 2 binini vy'amanama. Iyo nyubakwa ya deseye yubatswe ku miliyoni zirenga gato 178. Ikindi komine ya Cankuzo yubatse ni ikigo c'imyuga hitwa Minyare, ni ku birometero 12 uvuye ku mugwa mukuru wa Cankuzo. Ibikorwa naho nyene bikaba bigeze kure, barashima aho bagejeje iterambere ryabo. Ntaworeka gukenguruka aravye ibikorwa vyakoze kuko hakoze ibikorwa vyinshi. Uravye ingene ibikorwa by'iterambere vyaranguwe ni ibikorwa byiza cyane, aho usanga mbere tuvuga duti mu gihe twogumana uyu murindi mu misiza ata wasanga nka komine Cankuzo yahindutse ndetse n'ahandi nibaza ko biriko bigenduko. Ico dusaba mu mwaka wa 2017 dusaba leta ko yogumizaho uyu mugambi wo guha amakomine miliyoni 500 ibicishije mu kigega fonike, hanyuma tukayisaba ko yogerageza ko ayo mafaranga ko yazaraboneka kare kugira ngo ibikorwa ntibicererwe. Muba mwaragize ingorane? Ingorane ntizabuze kuko ibikorwa byarashika yaho usanga nk'amafagitire rimwe ari karateba ariko byava kuri byinshi kuko amaproje wasanga ari menshi, hanyuma ugasanga n'amaraporo arateba, ugasanga lo personnel ninke ifasha kugira ngo ivyo bintu binyaruke. Mwifuza iki? Ico twifuza dusaba ko bogerageza kugira ngo uyu mwaka wa 2017 bafasha kugira ngo amafaranga aboneke mu mwanya hakiri kare, kugira ngo ntihagire umugambi usubira kuko nko muri komine Cankuzo hari umugambi watomvye amafaranga yawo bitakunze ko aboneka. Ego n'umugambi muto mugabo amafaranga ntaba make. No muri komine ya Kigamba barubatse ibitari bike. Ikigo c'imyuga kiriko kirarangizwa kubakwa ku musozi wa Rusagara. Umuhanuzi ajeje iterambere muri yo komine yaratubwiye ko hari n'amasomero menshi n'ibindi vyubatswe. Muri komine Kigamba turateguye imigambi yo kubaka amashuri y'imyuga, akabagizwe ni na bloke imwe y'ibirasi 3 hamwe na bloke ya teremo na bloke ya latrine. Hanyuma turategura no kubaka yindi shure, donc ishure shingiro ibirasi 6, ibiro vy'umuyobozi hamwe n'akazu ka sukumu kari ku miryango 4. Twayubatse ku mutumba wa Mashiga ahantu bita Ikinombe, kandi na ahantu mpande yo muri Tanzania ku frontiere ya Tanzania. Gusa hagendeka nabi twabona ko abana bidakunda kwaca kwiga kwindi shuri hejuru yabo ntivyakunda ko bahashika. Turubaka kandi n'inzu y'uburaro bw'abagwayi ku ivuriro rishashe ko turubaka mu Rujungu, naho nyene ni kuri frontiere ya Tanzania n'u Burundi. None murashima ibyo mwakoze? Turavyishimira cyane kuko nabene igihugu twabikoreye barashima cyane gose kuko ahantu twavyubatse na ahantu barasanzwe bafise ubukene bw'amashuri hamwe n'ivuriro. Nabo nyene gushaka uyu mwanya babonye n'imodoka zigiye baranezerwa bati ahantu nta modoka yihashika, bakanezerwa cyane gose kandi umugambi mwiza twabatwariye. Ingorane twagize ni zuko abari batsindiye isoko ubwa mbere baritsindiye ibintu by'ibiciro bitaraduka, hanyuma mu nyuma bishe biraduka. Nico kibazo mbona cyakomze kwaba nkuko n'ahandi hose byagiye biragenda. Ubwo twaragize imana wari yatsindiye isoko ntiyashoboye kubihebanga bite mu nzira uko yari yabitsindiye ko banje bikora gutyo nyene ntaco yahinduyeko.
umuntu yokwibaza igituma muri iyo ntara ya Cankuzo hubatswe inyubakwa nyinshi muri za miliyoni 500 kandi zikomakomeye. Inyishu si yindi nuko amakomine yagiye arashyira hamwe uburyo kugira ngo hakogwe ibintu bikomeye ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Umuyobozi mukuru w'ikigo Fonike Jean Claude Nduwimana arashima ko imigambi yose biyemeje yakozwe, agira akasigura neza utugorane abarongo ya makomine bagiye barashikiriza ico twagiye turavako. Umugambi wavuye muri Fonike ni umugambi wazanywe na leta kubera ryari rya mbere amashuri nshingiro arangiza, no kuvuga abadashoboye kubandanya amashuri byasabwa ko leta igira icibafashije, no kuvuga ciye idusaba yuko duhimiriza amakomine gutegekanya amashuri y'imyuga. No kuvuga rero no mu mwaka muri uyu mwaka dutanguye wa 2017 nimwe muzotora amaproje makuru y'amakomine. Oya, amakomine asanzwe ariyo afise uburenganzira bwo kwitorera imigambi. Muga nko nabibabwiye no mwaka leta y'u Burundi yari yashimye yuko abo bose batazoba bashoboye kubandanya amashuri baca baja mu mashuri y'imyuga. No kuvuga amakomine afise uburenganzira bwo kwitorera imigambi, twebwe tukabaherekeza kuraba yuko imigambi itunganije neza gusa. Nyakubakwa mu muyobozi aho twaciye baratubwiye ikibazo cy'uko barungika amafagitire ugasanga dekesome iratevye muri Fonike, nivyo bari kibazo? Nta kibazo kihari, ariko nkuko mubizi twarabanje guhagarika gatonya, no kuvuga igihe badohereye uruhusha rwo kubandanya nivyo twaragize akazi kenshi, ariko ubu nta ngorane iriyo, ahubwo dusaba yuko bayanyarukana. Ariko igihambaye se amafagitire, igihambaye nuko tubanza kuraba ko ibikorwa vyaheze, no kuvuga uwo wese yatunganije ibikorwa neza tukabona ko bijanye duca tumuha amahera ubwo nyene. Hariho ikibazo bavuze ciyo batanze amaproje yuko ngira gukosora udukosa biteba kugira babisubizwe, nivyo hari kibazo c'abakozi personnel mufise? Oya, ubwa mbere nivyo murabona yuko leta y'u Burundi yahaye amahera amakomine incuro 10 ugiranije n'imyaka yari iheze. Byarumvikana ko akazi kari kenshi, ariko nta ngorane twigeze tugira mu gukosora iyo migambi. Mbere ubuho twarashizeho n'icyo bita site internet, no kuvuga tukaba dufise n'amagence mu ntara, uwadashoboye gushika i Bujumbura arakoresha amagence dufise mu ntara mu burere canke akabirungika no kuri site internet, no kuvuga yuko muri no misi biroroshe biranyaruka. Bega murashima ibikorwa byakoretse mu gihugu cyose? Turabishima cyane kuko biriko birarangurwa ku rugero rushimishije, ndetse nk'uvuga nka 90 birenga kwijana, kuko turabona yuko inyuma y'ukwezi kwa gatatu atamugambi waranguwe mu mwaka wa 2016 uzoba ubwisigaye koko. Muri ico gihe umushikiranganje ajeje iterambere ry'amakomine Jeanne d'Arc Kagayo yari yishikiye ku kivi. Twaramubajije ikibazo cagumye gishikirizwa n'abajeje intwaro ku rwego rwa komine, aho bavuga ko itangwa ry'amasoko harimo ingorane. Yishuye ati ni vy'ukuri umwaka w'ibihumbi 2016 kuko wari umwaka wa mbere aho leta y'u Burundi ishikirije amakomine amafaranga agera ku miliyoni 500 y'ibikorwa vyo kurangura imigambi ikomeye cyane. Ibikorwa byarabaye byinshi, ariko reka dushimire uwo ari we wese kuko harabaye ubwitange budasanzwe kugira tugere ku rugero twashitse ko nkuko mwabibonye mwebwe nyene aho mwaciye. Ndavuga nti bose abari bahanzwe gushobora kurangura ibi bikorwa uko birangutse ku rugero ubwo ari go gose guhera mu makomine, turabashimira cyane ko baritanze. N'umwaka wa mbere murabona amakomine uko vyahora yaronka miliyoni 50, ubu twagwije n'10. Rero ibikorwa vyabwirizwa kuba vyinshi, ariko muravye ingene vyarangutse, mbere urugero twageze ko ruruta kure niyo ubwo mu myaka iheze bagerako, kandi amafaranga hari zari miliyoni 50 zonyene. Rero harabaye ubwitange, mbere uravye muri aba bajejwe
kwiga ivy'amasoko baritanze cyane kuko uravye imigambi uko yangana imigambi 600 yari imbere yabo kugira bayige tukaba myinshi muri yo yarizwe kandi igashika ku rugero muhejeje kubona nukuri nivyo kwishimira ivyo rero sinovuga ngo amahera atashoboye gukoreshwa nikosa ry'ucankuriya ahanini mu bisanzwe bijanye nuko ibikorwa vyangana tukavuga rero tuti kandi kindi two kwihutira kuraba neza nuko ibi bikorwa aba barangura ibikorwa vy'amasoko ya leta ubu akazi kabo gatunganirijwe ku rugero rwo ku gihugu biragorana cyane rero urabona abastanteri babwiza gukosoza amadosiye yabo ku isoko basanga gukosogwa ibujumbura birakwiriye nkuko tumaze iminsi tubisaba ko itunganywa ry'akazi ry'amasoko ryo kwegerezwa koko abene gihugu n'imiburiburi gushika ku rugero rw'intara abastanteri mu ntara bakaronka hagufi ugukosogwa no gutunganirizwa ku vyerekeye amasoko muri ico gihe twogira intambuko ikomeye cyane murabona n'ubu vyari bigoye yuko twashitse ku ruhara rukomeye gose vy'ukuri twobinezerererwa na mwebwe mwarabibonye ariko tukaronka uko gushikiriza kwegereza amasoko ya leta itunganywa ry'amasoko ya leta abene gihugu gushika n'imiburiburi ku rugero rw'intara mu mezi atarenga 2 igikorwa cyo kubaka izo nyubakwa Centre de Métier kizoba kirangiye hazokurikira iki murakoze cyane yego by'ukuri leta ni imwe ico kibazo turashobora kucishura nubwo inyigisho z'imyuga zikukira ubundi bushikiranganje ariko ico nashobora kubashikiriza nuko by'ukuri muri uwo mwaka nyene w'2017 tubiganiriye n'ubushikiranganje bukukigwa n'inyigisho z'imyuga twaravuganye yuko twohimiriza amakomine muri iyi migambi y'umwaka w'2017 ko hoboneka koko ibikoresho bizokoreshwa mu gisata kijanye n'uburimyi n'igisata kijanye n'ubworozi mukaba munabizi yuko ubuzima bw'igihugu mu Burundi bufatiye cyane ku mwuga w'ukurima n'umwuga w'ukorora ibice bitari bike bifatiye kuri iyo myuga rero amakomine no munsi ariko arabikora mu migambi izorangurwa muri uwo mwaka w'2017 harategekanijwe koko uburyo buzokoreshwa mu kugura ibikoresho bizoshigikira inyigisho zifatiye ku mwuga w'uburimyi n'ubworozi ahandi naho vy'ukuri itunganywa zizo nyubakwa n'ikoreshwa zazo bizoca bigaruka mu bushikiranganje bujejwe inyigisho z'imyuga nino ngaho dusozeye kino kiganiro naho butaha